agushire muri histoire y'ubuzima bwawe ishaka. For God to put you in the story He has written for your life. Nikeneye kubaza afi, nikeneye kubaza abandi ico He bavyibaza. does not need to ask for permission from other people. Nikeneye yuko abantu babanyeyo bavyemeza ko umukozi He does w'Imana. not need for people to agree that you are a servant of Nikeneye yuko God. muvukana bemera ko umukozi It's w'Imana. not needed for the siblings to agree that you are a Yosefu servant of bazoguma God. kwita karosi. Even Joseph, they called him a dreamer. Kuko bo ivyo babona nivyo bavuga. Repeat. Ivyo babona nivyo bavuga. What they see is what they speak Sasa of. none wewe ushaka bakwita umuntu yaka kandi batawona umuriro. Do you want them to call you a fire person but they don't see it? Barakuzi uvyuse kandi barakuzi uryana. They know you when you are sleeping and they Hari abantu bakuzi mu faiblesse yawe. some people know you in your weakness. Nta ciza na kimwe bashobora kukubonamo. They cannot see any good thing in you Kubera experience yabo ku buzima bwawe nuko udashoboye. because their experience in your life is that you are weak and you cannot do anything. Ndashaka kubwira yuko Imana ifise ubushobozi bwo kubihindura mu kanya I gato. want to tell you that God has power to change it in a split of Kandi a ivyo second. ntibishimaka bishike washaje. And it does not need to happen when you are old. Simaka bibe mu mwaka uza. It's not supposed to happen next year. Kubera uno munsi birashobora kuba uvyizeye. From today it can happen if you believe Hari ikintu it. cashikiye Petero na bagenzi There's biwe. something that happened to Peter and his Petero friends. yari afise ubwoba arihakana Yesu. Peter had fear and denied Ariko Jesus. hari icumba yarimo There yarapfuye. is a room that he was Ico in. cumba ari ibintu vyamubayeko. There is something that happened to Muri him ico in that cumba room. cyo hejuru nta warazi biriko In biraba. the upper room, nobody knew what was Petero happening. yarazimanganye ntibasubira Peter kumubona. disappeared and they could not see Babwirana him. batujye yahunze nimumwibagire. They said this one has Ariko ntiyari fled. yahunze. He did not Ntiyariko flee. arinyegeza. He did not want Hari to ikintu hide cego it. kiramubako muri kirya There's cumba. something that was happening to him in Hari that ibintu room. mu gihe bitagushikiye udashobora There's guhinduka. something if it does not happen to you, you Nta cannot nyigisho change. zishobora kuguhindura. That thing no teaching can Nta change you. nyigisho ishobora No kuguhindura. teaching can change you. Ariko hari umunsi That there is a Hari day. umunsi. There is a day. ujana mu cyumba cyo You hejuru go in the ukavuga upper ati room. mana You say, uno God, munsi sinsohoka today I will not uno go munsi out. I will not sinsohoka go out utankozeko unless you touch kuva uwo munsi umuriro uramanuka ku buzima That day bwawe the fire uwo comes muriro upon your umaze life. kumanuka And when it comes abo down, wahora utinya batangura the kugutinya people you fear start to fear you. amene zawe ziragwaye ziri muri konje vuga amene neza Then you say a good amen.